jewe 1993 mu bantu bari bateguwe kwicwa jambo nari n'abana b'abakorera wa gatatu haje kuri ubere wa kabiri ya Perezida Ndadaye baje muhira kundondera basanga nacomye bahinga bahantu mugabo inyuma bagize bati kugira nawe yajomye tumubabaze barishe mukate turaganira na Mukombozi ko dore niwe yandikiye andumye kandi asoma wanga atavuga kumbira ati bebe byo cyane bitatu kwiga by'abahutu by'abatutsi byakuye yazamubwira ati ahubwo naho narinde jogende murabona abwi no baratubashije ivyo byakuye nabwiye ni uravye ingene natugarije ijambo mu mpaye batiye muri amajambo y'igifaransa wivuze gutyo jewe sidi techniquement nta bushobozi mfise kugira ngo mvuge icyo kibazo cyane ivuze ko entrepreneuria mugabo harashobora gufasha ukubabwira ibyangombwa nkenerwa kugira ngo iryo hangiro mufise mushobore kuzurikirako abantu bumvise ko hari abizobereyemo bashobora rero kubabwira ibiraba ubuhinga mwebwe rero ndabaza muracari bato bambwiye yuko batumiye abafise hagati y'imyaka 18 na 35 ejo aho twari turi batubwiye yuko mu gihugu c'Uburundi ubu abafise imyaka iri munsi ya 18 iri munsi bashika 50% canke bashobora kuba handika mbere buriya mugabo kandi ugiye muri abo bandi bafise imyaka iva ku 18 igashika kuyirenga naho nyene usanga iki gice ca mwebwe batumiye 18 gushika kuri 35 ari mwe muri benshi muri kino gihugu c'Uburundi abantu turenza imyaka 60 sinzi ko dushika ibice 5 kw'ijana birago murashobora kugenda mu karamba ivyavuye bitoza muri rosansema iheruka ushobora kuvyerekana ukuvuga rero yuko mwebwe muri ngaha uri abafite aka 15 18 gushika 35 burya vyinshi igihugu kigendera gikora nimusanga muhamagara kuri ubu k'abakozi haba mu nzego za leta haba mu mashirahamwe ariko kandi ugasanga hejuru yanyu abatwara bari mu myaka ya 40 50 murazi yuko mu Burundi ushikanye imyaka 60 uyu munsi uco ugenda muco twise akaruhuko ka bukuru buriya rero ishingiro umushinge w'Uburundi ni mwebwe none mwobiba gute barasema ndabera minota zema kwisigaye uko kesho ndakoza kwirekura basaba ku mwanya wagiye igihabwa batarakivuga ejo turiko tugaruka ababwiye ndi kugira ngo hagire icyo mushikako mwebwe kugaruka hari ikintu ca mbere cankenerwa gikomeye cane mwebwe kugaruka
kahise kabi ku Burundi kagiye kabagirako. Ibyo twebwe twabonye bikazingamika abatari bake muri twebwe, mwebwe mubirindwe kandi muvyirinde. Mutangurira ku myaka 18. Jewe nari mfite 18, nashika 18 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 974. Ndayishikana maze guheza igice ca mbere c'amashure yisumbuye mw'iseminari ntoyi y'Imugera. Mugabo kandi ndayishikana narimutse mvuye mw'iseminari ngiye muri college Notre Dame y'Igitega, ngo yitwa Lycée Notre Dame de Gitega. Narishikanye iyo 18. Uburundi bumaze imyaka buca mu bihe, buca mu bigeragezo bitoroshe, vyaranzwe mbere n'ubwicanyi burengeye ubwenge. Mwebwe iyo babwiye ivya 35, ivya 39, ivya 71, ivya 72 muvyumva nk'umugani. Jewe narabibonye bimwe. Hariho ibintu Severi imaze imisi iza kurondera, jewe nkagira nti iza kurondera ivyo nabonye. Nagira ndababwire yuko vy'imyaka 16 hajya ku ruvu mwumva havugwa, jewe naragiye kuharaba. Hari umuntu w'umuadolescent agenda kubega n'ibiki, ntarabitegera. Ubwo turi mw'iseminari twumva abantu bariko baricwa, aho bitwomye ko bariko baricwa, twumva ingoho. Hanyuma abarimu b'abapadiri, buriya abapadiri n'abapasitori bafise uburyo buvuga ibintu tuti n'ibiki, bakatubwira bati n'abasirikare bariko baragira entraînement, mugabo bariko bica abantu, bakabica atakindi nyamukuru bashingiyeko atari uko Imana yabaremye, uko Imana yabaremye. Niho ngira nti ngaha n'ubugaruka ako kahise kabi, kandi n'ubu kagenda gukurikirana, mutegeko kukikingira mwebwe. Ntimuzoshobora kukikingira kugira ngo ushobore kukikingira ni ukumenya ukuri kuri ivyo kahise. Hano twabonye ko twese, sinuvuga benshi, twese twemera Imana. Musomye mu Bibiliya, sinobwira ngo mbese ni mugabo ahantu handitse mu Gifaransa, que c'est la vérité qui nous rendra libre. Uko kuri rero turondera kuri kahise niho kuzotuma dukira, mugabo tuzi ingene tugukoresha. Hari ibiriko birakorwa na Commission Vérité et Réconciliation, hari ikibazo kuvuga, hari n'ibindi murindiriye, na cane cane kuvyakurikiye umwaka w'ibiri babwiye, jewe ndiboneye. Ariko n'inyuma kabiri hari ibyo niboneye, nararavye abantu bariko baravuga kuri televiziyo, ndabira kuri YouTube, ubu televiziyo nabibwira abantu bakubwira byose, ufate mu mwanya wose.
ariko bakwiza Ntega Marangara, Ntega na Marangara arayibonye, aribuze, arifise amabanga mbere akomeye mu mugambi w'igihugu icyo gihe, nabo bita secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation. Arimo inyuma y'igisa na gatatu arimo kuko bari baharanira iby'abatora bya demokarasi narimo aharona igenda bahamwe mu Rwanda. Kenshi urasanga ako kabi na kabi twe dukuze twakiyemo, bamwe mu miryango mubamo, bamwe mushobora muri mu migambwe murimo, bamwe ahandi muhurira, umwe wese ashaka kukavuga ukwiyumvira, ugasanga ashaka gufata icyo yumvira we ukuri ku bandi. Aha rero dukuhagabira mu kumva ukuri. Ndazi muri gisagara cya Bujumbura abavyeyi mu makartie amwe bakunda kutumvikana n'abana babo iyo bariko baravuga ibibazo. Umwana yumvise biriko uko ubiseze twabivuga, akagenda akaza umuvyeyi wiwe, be papa be mama ayinayo ivyo bavuga arabigiyemo. Abavyeyi bakagira ubwoba, bagasuba, bagatinya. Abana bakibaza bati ndi kuki, bagatinya kubera uruhara bashobora kuba bari. Mudufashe rero mwebwe impanuro yanyu ndabahaye, mwebwe bwo bwaruka bw'imyaka 18 gushika 35 40, mudufashe rero twe dukuze ingingo zifatwa kugira ngo duhangane n'uko kuri ziba ingingo koko ziza zinywanisha Abarundi. Aha rero biragoye naho nyene, kuko kenshi urashobora kubona ukumva ugira ngo yarakwiciye, ukagira uti ese Imana yomanaje ngaronka uburyo amwihora. Niba igenda mu nzira yo kwihora, uzaba wibagiye wa mugani w'ikirundi yuko ukwihora atabije kuzana. Wihora uwawe, kuko twese wewe uwanje uwawe, twese turi wanaka turavuka turabarundi ndakigaruka. Wihora uwawe ukinovora intundu ijuru kukirenge. Ndazi kubisoma mu biraba kuri internet. Jewe mukirana na gatatu mu bantu bari bateguwe kwicwa, jambo nari n'abana wa perezida wa gatatu kaje kuri ubere wa kabiri mu ya perezida Ndadaye. Baje muhira kurondera, basanga nacomye bahinga babantu mugabo inyuma bagize bati kugira nawe yajomye tumubabaze, barishe umupfasoni wanje wa mbere ko musuhu. Jenda maze imyaka mvuga ndi Imana kandi mufashe kuyisenga bizoshoboka, yongere kikashira imbere yanjye umunsi umwe umuntu yishe umupfasoni wanje, kandi ndabibwe ku mutima nitwobura ngo namutuke, twobura ngo ndamukize kuko akirizwa ko aremerewe.
none bagira barangije yishe umutegetsi wanje ubu nkaba nkiriho none bakamuntumira mwebwe nyene muze kubahanura muze kubabwira icyo bongerako wumva ugataba yuko ya objective yabo batayishizeko mugabo bose mubwira ngo wawa oya mubwira ndi aha baraguhenze canke warihenze jewe kubwanje narakubwiye imbabazi babwiye yuko ariko ndamurondera kandi umenye muzomutora rero ubu nari mu Bubiligi hari umuntu yampaye piste kandi umuntu yaracaye kandi ndazi yuko mukoresheje buno buryo mugenda murakoresha ibitugu azovyumva mwaka rero nagiye abantu ari nkamurondera azobibwira avyemeye ndabimubwiye amasomo yanjye rero wamenye ukuri ngukoresha muze kuyibora umenye ukuri kugira ngo ukize kugira ngo wongere ukingire uko gukingira rero utakuzana n'ibintu twita ibya guverinance kubera iki aha muri abo tudabatutsi njyana abantu b'abarimo hari no mbize gusoma igihe kimwe ibyo umunyamesha w'urugo yandika njyana abahutsi canke abatsibu barimo nagenda mbira ikintu kimwe uzokwihenda ngo ubwoko buramuha agaciro ubwoko buramuha agaciro azoreka yihenda nta gaciro na gatoya nta na gatoya ubikoresha ahubwo birakonona bikongera bikonona n'umuryango wawe bikonona na kote urimo bikonona n'igihugu nicyo gituma ubona abantu turotoroka ibyabaye muri kahise iyo ugibuka ariko bakuru igihugu byabaye hari abantu bavyo babazi ukamengo kubarengera karimbi karabwiye gatoya mu 90 ngira ngo n'umunani je twarahuye ikiganiro ngiriki koza tugimusega be n'umuntu yitwa Sibadani Artemo turahura twicara mu turena aramubwira nti Sibadani Artemo ni Yesu Kristo kweli arakomeye kubona twicaranye na wewe kandi nzikiwe damate muvyo nize muvyo narondeye kuri ideologue di genocide y'abahutu bo muri 1972 hanyuma nawe atabwiye bonanje dene na wese bisarakomeye koko ukunda ndiko ndibantunganya muri ideologue di genocide y'abatutsi yo muri 93 niko yavuze urumva Rudeni kweli bideni ejo bundi nasomye igitabo ciwe urazi gusoma zose ngiye kunejeje gusoma igitabo kiwe un génocide occulté le génocide du Burundi ariko rero bwareba mwe mukiri bato muriko musoma muriko mugira ibintu by'ibyo mumenye ko atabahutu atabatutsi ubwabo bigeze baja hamwe ngo bitunganye ngo bajye ngo tugiye kwica abana haba mu myaka 1935 haba ya 1991 ntabwo hajya ku bitumbi wacu mu makaje muzorabe bigeze baja hamwe bagiye ngo twitunganye nta nahamwe bitangura mu ngwano z'abariko baharanira ubutegetsi z'abariko bavana ubutegetsi hanyuma kubera kuko bafise faiblesse yo kurondera ideologi nziza igize igihugu ugasanga bakiyaja kurondera uko baja gutandukanya abantu rero jewe ubuzima bwanje narabanye nkunda abana n'abantu
ubwoko bwose kandi ni gake tujya muri ubwo bwoko turaba ibindi kuko rero bimwe nababwira nti umuhutu si barere umututsi si barere n'ababazi rero uko duteye igitoro aho duteye igitoro umenga kiraboneka buhoro aho uzogerageze kuri sitasiyo bari kuri ibintu byose bigini cyane gatoya se gatoya ugere gukoresha mu gitora kirongo mbwira ushobora kubibwira mu gitanga mumbwire niwagenda ukiri muto ukidanyotewe ukeneye kuba kamsteri canke iyi mirimo uzogenda mu kabari canke ukorera amazuru yawe ukubera iki ko bazoguha ivyo oya si valeur na gatoya bazokubwira bati kora mu mufuko bati kire naya bati fanta naya bati kora shaka brochette naya utayafise duronka mugabo ikibi rero gikunda gushika nuko iyo tuyafise kandi no ngaha mu buryo bwatumwe twakoresha uyafise rero ngafise ibindi ariko yigwanirira arashobora kuza akaguha ati uri mwene wacu umututsi wene wacu umututsi wene wacu ndaguha agacupa mugabo ashaka kugukoresha muri ya nzira mbi we mutwe wiwe yiyumvira aho rero uhagarire guverinance rero niyo ejo bundi abagenda hamwe barabaje bati none zogenda gute nimurondere kure ni n'abandi bantunganye hazaganga batijabo nkavuga mbona cyo ndavuga suko umuhutu reka rero umuhutu sinige ari abatubi wacu inyamuto inyabiraba ibiza y'ishuri sinige babaziki mali néant zéro nuko nizi nkaza gutwara n'abantu ishuri nabyo abanyeshuri twari turi mu kugene kera twajya complexe wazubora ubwenge bazi ubwenge kuko bizi ntazi ubwenge kuko abazungu bazi ubwenge kuko bizi ntiduharira nabo n'ibiti bikuma mugaharira ndaza abarundi twigakira kuri kaminuza ajya minota ego wakoze yambere ndaza abarundi twigakira kuri kaminuza bagiye mu bintu bikomeye cyane ku isi ibi bya recherche spatiale nabo usanga bishoboye niba bishoboye gukora abarundi niba bishoboye gukora abahutu niba bishoboye gukora abatutsi babishoboye ko bize agakiza ka kino gihugu rero ni ingero zotunganya ivyerekeye inyigisho hari mu gihugu cyacu ubwa mbere umwana wese muri kino gihugu agashobora kwiga icya kabiri akiga mu buryo bwiza ntaje muri primaire babona aho yicara ugasanga yicaye natwebwe abo twiga kera ndashobora kwitegerera icyo kirakomeye hanyuma ubutegetsi bugatunganywa ku buryo abantu bagenda batorerwa ivyiyumviro vyabo bikiza igihugu biraba igihugu atari ivyiyumviro biraba mu bwoko bucange kandi bizorabe umugambi wa nyuma muri kino gihugu wubanutse ukavuza ubwoko wari parti Hutu, Parti pour la libération du peuple Hutu. Aremeye urayibwira hejuru hari n'abandi kuri ubu bavugira abatutsi bikagira kugira abatutsi cyo kugira ngo abahutu bayivugira ngo n'amatama ariko muzoraye hari umuntu ubu agenda muri amaradiyo muri amateleviziyo ngo yubakirwa kuje mu mwanya pour la libération du peuple Hutu du peuple Tutsi ntabwo ukibishobora n'uwo bishobora yotukwa tubaza kwibuka yotukwa hamwe yomiyaje none kaje nabona intwaro nyinshi muri kino gihugu nkabona umwami nkabona repubulika ya mbere yabishe Bicombero nkabona repubulika ya kabiri ya Bagaza n'iya gatatu ya Buyoya narizi ubuse twakatandukana ku byo bakoze bashoboye
imbere bya entrepreneuria ico cyo kwikura mu mutwe cyo kurindira igihugu mu mitwe y'abantu n'abarundi ku byerekeye by'uko twaciyemo tutabayeho nimugire ayo ma entrepreneuria yanyu bakunda ndakunda nabwiye umunsi umwe perezida Bagaza tuguye niwe perezida Bagaza warubatse ibintu byinshi mu Burundi kandi no Burundi bwitera ni mugabo hari tutashatse guhangana naco cari ikibazo c'ubumwe bw'abarundi cyo kunywana kw'abarundi sinzi twagitinya nibazo bitawushaka kuzotumenya twagitinya kandi uzobizo iyo initiative mwagize muzobarondere bagikura santeyo simenshi babisome hanyuma mbere nabisoma muzobabare duhariye kuvyo tuganire kuvyo bazaba basoma mugabo mumenye yuko nitutarengana neza iki kibazo c'ukumenya ukuri no kumwanisha abarundi ibi vya entrepreneuria zitugora ndabona abantu babaho mudafera wabyuti barakomeye mu myaka iheze mugabo bari bakomeye kubera imigenderanire navyo n'intwaro ziriho ntibari bakomeye kubera ko aba specialiste muri entrepreneuria yari imigenderanire n'intwaro ubu harabaza bafite kirenge yiwanje bagenda baza kurondera ikibanza muri bisi adafite na moto y'umudeplase ariko kera yagira ati n'igihangaye nabo ndabona ibihanga binomuzi ico kibazo cyatawe uti ejo zosanga abaye ngaho nico rero n'ahandi genda shira cyane bose akanya nkaka urwaruka rugira mukate turaganira na mukombozi ko dore niyo yandikiye antumye kandi asaba abandi atavuga kumbwira ati mbere ibyo byaje bitatu kwigana by'abahutu by'abatutsi byakuye yaramubwira ati ahubwo naho narinde ejo ngende murabona abwi nabo barabitubajije ivyo bintu byavuye nabwiye nti byari ifata kibanza kugira ya mitwe yacu abantu bateruye n'uburozi kuva ku ntwaro za cami guca cane cane ku ntwaro y'abakoroni bwa burozi bubanze buhere n'ayahandi irikagabwe gushira mu buryo none uwo kubwira ngo tubwire neza icerekana ko naka ari mu buto canke ubututsi wogikura ko tuvuga ururimi rumwe ko turya rimwe ko dutegura ubugeni ico kimwe twagira tubatanye impano umwe wese utangira amafaranga ubugiye gukwa ko dupfuye duhabwa cyo kimwe ko imigani ari imwe atavuga kugira ngo abatutsi ngo baruta ko aho tuba haba hano i Bujumbura haba mu gihugu hagati tuba ku bitumba n'amakaritsiye ubundi abarundi vyo gutegera yuko turi ubwoko bumwe ugiye kora bya etimu turi ubwoko bumwe hama tumenye yuko rero iterambere rizoshoboka ico tucumva bizoshoboka twiyumvira amabwirizwa amategeko dushiraho araba umuntu kuco amaze nayo kuco yitirira ngo ndi ushaka kureka muri umuhutu cyangwa umutuzi ntuze kubibaza abantu ngaha uragenda kwaza imana ko nibizi uyibaza uti mbere amazi azageze gute mugo bizo kubwira ukugira utere imbere ugenda wice uri umuhutu ugenda wice abatutsi imana zobikubwira bizo kubwira uri umututsi ugenda wice abahutu ntacyo izokubwira cyari kugenda barenganyika kuko imana ikubwira iti nimukundane nk'uko nanje ndabakunze iyo perezida ukundana rero mugende murambire mushyira mu ngiro aho muzejeje aho muri hose mushyira mu ngiro no gukundana rero muvyerekeye ugutunganya igihugu baramuga rero nabyo yuko umuntu ace yirekura ndabifurije ko mugira kuba byiza
tuganire neza, hanyuma haboneke generation ikize kandi ikize Uburundi. Mwiyo objective ikize kandi ikize Uburundi, ufatiye ko kahise kabi twe twaciyemo. Bamwe mbere muri twe bafite imyaka irenga 50, 60, 70, je mwaka tugira 70 bafite uruhara kuri ubu mu byo bakoze. Ntitubitinye, hanyuma turi yuko ukuri uzodukiza twese turi hamwe. Murakoze.